mbega umusore yotyorora ate inzira yiwe? Yoyityorora mu gukurikiza ijambo ryawe. Ndakurondera n'umutima wanje wose, ntundeke ngo nje kure y'amategeko yawe. Ijambo ryawe naribitse mu mutima wanje kugira ngo sinigere ndagucumurako. Turagushimiye cyane nyagora ku ngoma, turagushimiye cyane muremyi w'ubuzima dufise, turagushimiye cyane mwami w'abantu, turagushimiye cyane mukozi mwiza, turagushimiye cyane kibirengeye kisima kubw'iyingabirano y'ubuzima dufise twebwe abana bawe. Iyi saa ya saa 9 ni saa idasanzwe ku buzima bwacu, kuko iyo tuje kugusenga uduha ibisubizo by'ibibazo bishingiye ku misozi yanamiye imishara yacu. Tuje gucana igicaniro cy'intava, cya gicaniro cy'ubutabazi, cya gicaniro cy'ubudahangarwa, cya gicaniro kiduhuza nawe, cya gicaniro kidukura mu bisuzuguro byose, cya gicaniro kidukura ku cyaha icyo ari cyo cyose, kikaduhuza, kikatwicarika, kikaduhagarika ku cyaha ahari ibisubizo by'ibibazo bihanamiye imitima yacu. Dawe twese uzagiye mu ijuru, wowe uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, hangana n'ibihangayikishije ubuzima bwacu mukama, utubwire ukuri kw'ijambo ryawe, utubwire icyo twakora kugira ngo duhorane urweze, utubwire icyo twakora kugira ngo dutorane ku migisha yose wageneye twebwe ubwoko bwawe. Turagukunda nawe uradukunda mukama, turagushaka, turagushanje, turagukeneye, turakunyotewe, kandi turakwituye uko turi kose. Ubohora amarangamutima yacu, ubohora ubutunzi bwacu, ubohora ubwiza bwacu, ubohora igikundiro cyacu, ubohora ubushobozi bwacu, ubohora ibyishimo byacu, ubohora amagara meza yacu, ubohora urubyaro rwacu, ubohora intambwe nziza zacu, ukamutugirire neza. Uranga rwacu rugira igikundiro. Ntabwo tuje ibintu bigaragara, ntabwo tuje imitima ari ingome, tuje dushaka kuzura nawe. Niyo mpamvu usabye ngo amaraso ya Kristo atwikire twebwe ubwoko bwawe, atwikire twebwe abana bawe, atwikire twebwe abahungu n'abakobwa bawe. Amaraso ya Kristo natweze rwose, aduhumanure rwose, aduterure rwose. Amaraso ya Kristo nadukure ku mwavu wose n'umwanda wose, twitandukanishe n'imyuka mibi yose, mwuka w'ubusambanyi, mwuka w'ububeshi, mwuka w'ubukonsugi, mwuka w'uburemendanyi. Twitandukanishe n'icyitwa igisuzuguro cyose, karande y'akaburegwe, karande yo kurwana, karande yo gutukana, karande yo kubesha, karande y'ukuragusa, byose turabyasa. Indoto mbi twitandukanije nazo, iziri nziza twihuje nazo. Turasa uburwayi, turasa impanuka, turasa imikoshi, turasa imivumo, turasa uburwayi bwo mu nda, turasa uburwayi bwo mu mutwe, turasa uburwayi bw'ibifaranga, turasa uburwayi bw'ibihere, turasa uburwayi bwo kuribwa, turasa uburwayi bwo mu mugongo, turasa uburwayi bwo kubyimba amaguru, turasa uburwayi bwo mu mutima, turasa uburwayi bwo kwihemura. Duhamagaye ubutware bwa mutima w'Imana butwarire muri twebwe, kugira ngo ubwiza bwa rudasumbwa urushirizeho kuturemera bwinshi bishasha dukeneye. Kandi mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ubwenge n'ubweranda, duhabwe ibyiza n'ibyishimo, duhabwe ubutware n'uburinzi, duhabwe ubudahangarwa. Ni muri iryo zina rya Yesu Kristo sezina turakuri Imana ari umugira neza,
Imana n'umurengezi, Imana n'umushobora byose, mukamaniciye bugufi ngo wesagire ibyo ubwoko bwawe, kandi wemeze ku iki gicaniro kiri ku kuri, urukundo, ububasha n'ubushobozi bwawe, gutyo abinjiye muri sengesho barwaye bakire, abinjiye muri sengesho baboshe babohoke, abinjiye muri sengesho barushe baruhuke, imisoro iruhuke, abigeme baruhuke, abagabo baruhuke, abakobwa baruhuke, mu izina rya Yesu Kristo twese duhabwe byiza, twirukane twitandukanye n'ibyitwa ibibi byose. Amina. Mugihe nari umunyabyaha, ntarageze ndaruha, kandi ndababara iyo nibutse ibyago byawe. Uyu munsi mfise ububasha bwo kubohoka, je nkagira amahoro, nkama ndirimba indirimbo zo kuva mu byaha. Niko inanga kiravuga. Nuko rero ndabashimiye mwebwe tuburiye muri iri zamu, mwana rihisemo tuburiye muri iri zamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 turi ku gicaniro cya saa 9. Ariko iri zamu ni izamu ryo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Uyu munsi nkorera muri telefone usanzwe mwandikamo aho mubaza ibibazo bitandukanye, kandi ndagomba gukorana cyane no kwandika. Hari ikibazo cyabajijwe n'umwana w'umwigeme, yarakundanye n'umuhungu avuka mu muryango w'abisema, uwo mwigeme nawe avuka mu muryango w'abakatolika. Icyo cyabwiye ibibazo mwabajije cyamona bibajijwe n'abandi benshi, ndavuga ati reka ndeke kubyirengagiza. None rero kugira ngo dushobore kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, abasore n'abigeme mu buryo bwose, uyu munsi nganire ku basore kuko nicyo babajije. Ariko burya n'umwigeme aca yumva ibintu 12 akwiye kugira ngo yiga ku musore, umusore aca yumva ibintu 12 akwiye kwihigamo, hama kandi umugabo aca yumva ko ibintu 12 aca yumva ko ari ibyo atakwijije kugira ngo ashobore kubaka urugo rwiza rurambye kandi ruranye. Ubundi uwo mujene yabajije ngo ingeso nziza 12 cyangwa indangagaciro zerekana ko umusore by'ukuri ari umwizigirwa wo kubaka urugo rwiza kandi ruramba. Kamaze mubwire twisunze umuco w'ikirundi, twisunze umuco w'ikirundi, nogenda babwire ko umuco w'igihugu mwiza uhura n'itegeko ry'ijuru. Kamaze mbaganire gatoya nashingiye kuri Bibiliya. Ubundi umusore azokubaka urugo aba ari umusore yubaha Imana n'abantu. Byumvikana ko kubaha Imana biba bisigura ko afise ingeso nziza mu mutima we, nta kindi kiba kimuto. Afise indangagaciro, aba afise umutima uzi icyo ari cyo n'icyo Imana iri cyo n'icyo, kandi iyo umaze kumenya icyo uri cyo byoroha ko ugera ku cyo uzoba ko icyo wagenewe kuba cyo neza. Ntushobora kubaha Imana utubaha ababyeyi, ntushobora kubaha Imana utubaha abakuru n'abandi bose n'igikunda. Nubona umusore w'akajagari, byoroha ko atuka umukoresha wiwe, byoroha ko atyoza uwamureze umutunze, byoroha ko avuma uwamwigishije, uzomenye ko nawe bizoroha ko yirengagiza icyiza gukuye ko akagushoza ayamuhe, akagushoza ayinga. Sibyo kubaha Imana. Aha icya kabiri, umusore azovamo umugabo muzima agira ukuri n'ubwizigirwa. Ndabihereye ko nawe kubwiriza ko kubera nzi ko hari abumviriza abagiye mu Imana, agira ukuri n'ubwizigirwa. Yesu Kristo wamaje ngo ukuri ni iki? Pawulo arabwira Timoteyo
ushingiye nawe ukuri na Yesu Kristo imbere ya Ponsiyo Pilato. Ubundi umuntu avuga ukuri ntiyigera atungwa n'ingeso yo kwigana abandi, kuko abandi n'ubuzi icyo bakenyereye ko nareshe ko abandi baresha. Navuga ngo uye ngo namungora ngo umukobwa batabanje kumuhonja ngo agirene impanje. Hariho n'abandi bantu ndiyo ndavuga baratsiye. Umuhungu w'ukuri yigana abandi, no mukubwira mutegura ubukwe aravuga ati icyo afise ni iki, icyo ashoboye ni iki, urashaka bigende gute, wumva two bigenza gute. Ntimugakore muvuga ngo abandi ngo hari imiduga 50 ngo urumva gwiki, muragabura ku makuru y'igiciro kirumvikana. Mugako ubwoko bwo kwambara, hariho umuntu kwambara impuzu y'600 umuriyoni ataciye umutwara, kandi ugasanga ni ikinyawanga cy'impunzi. Umuhungu w'ukuri yigana abandi. Kurongora ni rusange, mariage ni rusange, kujya mu isenga ni rusange. Mugabo uryo mutunganya urugo, uryo mutunganya ubukwe bwawe, si kesha mutarigana abandi. Kandi ikindi nacyo yavuze ijambo arashitsa. Mwabahungu namwe mwabakobwa ndabibiri banga, nubona umuntu akubwiye ngo yena ariko ndikinira, uzomenye ko n'umukobwa bitazagukubita vuba ngo ariko ndikinira, kuko azuba atari umunyakuri. Mige kuvuga ukuri kuko ikinyoma cyose gifise shetani igihagarariye. Gatatu, umuhungu wo kubaka urugo rugakomera afite umutima wicisha bugufi, ntiyirata, ntiyiyemera, yemera amakosa ye kandi akemera guhanurwa. Nubona umuhungu buri kantu kamwe kose abona ko ariho kuguhanura gutomuhanura, uzomenye yuko waviriwe ko nisha. Uzomenye yuko ushobora kugira ingorane umwanya n'umwanya. Uzomenye yuko ushobora guhura n'ibibazo. Icyakane, umuhungu umusore azubaka urugo agira ukwihangana no kwifatafata. Haba mu mashyamba, buriya narababwiye ati ntugomba kumenya ko umugazi wo gukubita, uzomukorere ikintu atacyo kimwici mugabo atarakwitezeko. Nk'umwakarorero umwihwenzi uzunguza umuntu bivanye n'ikiganiro mugirana, ari umuhungu agwana zo gutabira cyangwa gutawunya, ibyo mubyumva azogutabira cyangwa gutawunya. Mugabo ari umuhungu afite kwihangana no kwifata, aca yibaza ati ni kuko umukunzi wanje ampinduriye isura, anyishyuye nabi, ampanze. Kuko hari igihe bareka arakugerageza, hari igihe ziba ari intege nkeya, hari igihe bo bari ubugwayi, hari igihe ko bari gufatirwa. Nubona atakwihanganira mu gihe cy'ukureshana, ntuzokwikeke ko azokwihanganira mubana mu rugo, njyane nikinabaho. None rero umuhungu azubaka urugo arifata mu majambo no mu ngiro, yihutira ukazishavu cyangwa kurigaragaza, cyangwa ngo yihutire guheba cyangwa gufata ingingo ibabaza mugenzi we. Umuhungu ashobora kubaka urugo rukaguma, icya gatanu kimuranga ni ukwitaho inshinga, kuba responsable. Uburyo akoresha amafaranga, hari inahe iyo umunyarwanda n'umunyarwandakazi na mugabo n'umugore bariko barakura, kuko umutamaje aho rebera passion y'umupapa bariko barakura. Inahe yiwe witwa Pasteur Tayise na Kayitesi zinagiye Penina, benshi baramuzi ndabizi nk'abarundi n'abarundikazi benshi murakorera kera n'inyigisho zindi. Inahe yiwe ahantu yanyubakiye inyereka ishingiro ry'urugo. Ubundi Rutayisire yari imfubyi kuri papa we, barizwe na mama we gusa, kandi bigaragara ko
papa yahitanywe na jenoside mugabo ashobora kuba barabatunze papa yari yifise mama wacu asigarara barera ari umwe. Ariko rero igihe cyiwe cyo kwinjira mu rukundo ngo ategure urugo acabura n'umukobwa mwiza kandi ava mu muryango utunze ku buryo yagenda n'amaguru agiye kuresha umugore wiwe. Ariko ugiye kuraba n'amateka yiwe byaraboneka ko ari umuntu afite umushinge, ko yarize hanze, yarize kaminuza ari mutoyi, ari umukobwa aciye ubwenge, yari kubona ko ari umugabo azogira akazoza, yari umuhungu yirondereye wenyine agakiza, yari yakuze akijije akanira kubw'inyota y'ijambo ry'Imana. Uwo wari umuntu w'agaciro rwose. Yagenda kuresha iwabo w'umukobwa akahahurira n'abantu b'imiduga, bamwe bashobora gusaba lift basubirana inyuma. Mu byumve ngo ni umukobwa umwe aje kureshwa n'abantu batandukanye. Muri abo batandukanye harimo usaba lift mu gusubira inyuma, bisigura ko yipakije mu kotsa. Mugabo umukobwa akamwizeza ati nawe uri uko bari ngaho nkunda wowe. Nawe ati niko koko nawe abyizeye uko. Abyizeye uko akumva nyine amukunda, akamubwira ati none ko ngukunda ikindi ndetse ikindi n'igiki. Abo bantu rero bamaze gutegura ubugeni, murumva iyo confiance yagize, burya confiance yagize umuhungu. Ubundi umukobwa we yari yagize amahitamo meza, ari umuntu ari seri. Muga confiance yagize umuhungu cyane rwose. Byaranyigishije rwose jewe ku musore, byaranyigishije rwose gusumba ku muhungu, ku mukobwa. Hageragera bariko bategura ubugeni, umukobwa ntiyigeze yiguruza kote yiwe, kumenya yatanguye gukora muri ico gihe nyene cyo kwinjira mu rukundo. Acayo avanga kote n'umugabo wiwe n'umuhungu umufiance wiwe, avuga ati byaba varize fise na jiko fise ni tuzokorera amafaranga ati n'ubu nico kitwubakiye urugo. Tuza amafaranga yo gufasha abantu, amafaranga yo kubika, amafaranga yo gukoresha, ariko mumva ko bari mu buzima muri satisfied, bunyuzwe, kuko hari abato bikora ngo bikunde, usanga ubuzima ari kurondeza. Icyabaye ni igiki? Uri kuraraba indaya ahantu ushinge wo gusazana neza, nawe ushinge kumvirizanya no kuganira neza. Dushobora kumviriza umuntu udafitiye icyizere, dushobora kuganira neza umuntu udafitiye icyizere. Umusore azovamo umugabo muzima akugirira icyizere. Iyo umusore umaze kumubwira uti yamara hari ubundi yari ariko aramika, muga ndi kumwikura, ndi kugerageza uburyo tutavana nawe. Yego mene we mubwira uri kwigara, niwe mubwira mugorobezanya mugirana. Muga nubona atakugiriye icyizere, ugati runaka ko mvuga uko bimeze gute, ko nakugiriye icyizere, uzomenye ko nawe afise agasenga, ukumviriza no kuganira neza. Ariko gato icyo ni cya gatandatu. Icya gatanu kiravuga ngo umusore ashobora kubaka urugo kandi ruzima n'umusore yitaho inshingano. Ubundi uvuga ngo kwitaho inshingano n'umusore ni iki? Burya naho wokwinjira haba usibye ko mugenda mufise izindi mentalite zo gusambana, wobona utuma umuntu umusinyarwari inzu nizogwari ko rutice shoye niki organisation yiwe niki. Yego mekeshi inshingano zidasanzwe z'umuntu zikorwa n'umugore, mugabo naho biruko hariki ubundi umusore abwizwa kuba umukozi, umuntu akora afise icyo yitwararika kandi atirukira guhunga icyo ategerezwa gukora. Hari abasore bahunga icyo bategerezwa gukora, agahunga gutunganya ibwiwe. Uwo nguwo ni mu rugo bishogendoko azohunga n'icyo atari kuhunga.
nubona umusore w'umwana ntuzokwibaze ngo n'ubukene. Umwanda ni mubi rwose. Nicyo kintu cyonyine ushingira kugira umenye ko umusore yitaye inshingano ziwe. Ariko hari ikindi kintu ugasanga umusore urabona abakobwa bo nubona ufise anniversaire nakubaje tubavuze gare mumvukana muri bangahe iwanyu bimeze gute, ntagombe kumenya amakuru yawe, uzumenye ko ariko nyine n'ibindi byose uzobitunganya atarize kukubaza watetse iki, kwatarasiyo nasize, wakopesheje, byagenze gute. Abo barahari. Ubundi mu gihe cyanyu cy'ukureshana mwabwirizwa kwitana ku buryo mudahangana n'ibintu bibaremereye cyane, muhangana n'ibintu byubaka amarangamutima yawe, kumva ko ufite ukwitayeho azi anniversaire yawe, kumva ko ufite ukwitayeho azi icyo ukunda, kuko natitwareka kumenya icyo ukunda hari igihe azoshiduka ukunda ikimunanitse bikamubera icyaha. Hari igihe azoshiduka ukunda ikimunanitse bikamubera icyaha. Responsabilité, kwita inshingano ze urabibona mu gihe cyawe cyo gukoresha, ukabona umwanya guha kwa kwitwararika, kwa kubaza ibyaha. Hari igihe bitaba ari ingabire muri icyo gihe nawe ucumenya uko ubyifatamo, ukamenya ko utazoja kugwana nuko ubwire umunsi mukuru kubaza uko waraye, kubaza uko wabizera. Gatandatu rero, kumviriza no kuganira neza. Umusore azokubaka urugo rukaba ruzima arumva ibyo abandi bavuga, agashaka inyishu mu kiganiro aho gukoresha ingufu. Muzi ko hari abasore iyo mubwiye ngo urumva ngo bariye abantu ngo bariye kubera amakosa ye agomba kukuzibiranya, ntukavuge inaha y'abandi, ntukavuge iby'urukundo rw'abantu. Kandi mukiri mu gihe cyo gukoresha nicyo gihe cyo kuvuga urukundo rw'abandi, kuko nimumara kurushinga nimuzovuga urukundo rw'abandi, muzovuga ibibagoye, muzovuga ibibemereye, muzovuga ibibananiye. Umuntu adashaka kumva ibyo abandi bavuga uzomwigeko. Umuntu ashaka inyishu gihutihuti, adakeneye ko muganira musesagure iwanyu bigenda gute, bakwa gute, twe bakumuriwe nibagira nakubwiye ati yamara tuzobaho uko, tuzoha inzu yawe, bizogenda uko. Be careful, be careful, be careful. Ikindi kiranga umusore azova nk'umugabo muzima ni urukundo n'impuhwe. Umusore azova nk'umugabo muzima yereka urukundo umukunzi wiwe, usanga afishe umutima w'impuhwe, usanga azi kwitaho abandi, usanga ataca akora agikoreye abandi atari uko nawe abona ko agikeneye ucikorera, kandi ntashobora guhatikiriza ngo babaze abandi. Niyo mpamvu muvuga ngo urumva ngo twararwanye ngo arukaneze. Nubona umusore agomba gufata ku ngufu, kagomba kukwemeza ibiri mu marangamutima yiwe, no kubakaho bizo gusinzikaza kukubera iki. Kuko buriya umwana w'umuntu n'ikindi kintu. Umwana w'umuntu arimo ububasha bwinshi, arimo ubushobozi bwinshi, ku buryo bw'uko ntabwo ashobora kubura igitekerezo kizima yoterere mu nyungu y'ubuzima bwawe bumugiye kubana akaramata n'ibyo ukunda. None rero mugire urukundo, mugire n'impuhwe, kandi mu rukundo mugire n'impuhwe z'ibitekerezo by'abana b'abakobwa, kuko ibitekerezo by'imviro by'umukobwa iyo bifungiranye ubufungiranye umunezero wiwe, kiretse muri we asanganye ingabirano y'agaciro. Icya munani, ukwizera no kwiyubaha.
umusore azovamo umugabo muzima, agira umutima wo kwisigira, akagira umutima wo kwiyubara, akagira umutima wo kwiyubaha. Ubundi kwisigira niki? Uherutse hari umusore twaganiriye, ndamubaza niki umukobwa muri kumwe mu rukundo amaze gukorera kumvura baba ngo yase kunyitaba ku telefone, ukanye natwe gukora mu mutwe. Ndamubwira ni umaze kumubura ku telefone wifashe gute? Ngo umutima watwe kunca ni wiyumviriki ojewe mwe wakanyine ngo nyine gusa ngo numva bitamaye amahoro. Uriyumvira ko nimwabana uzoko n'umutora ku telefone cyo uzoko mumubona ngo naho ngo namurose bo uryo byakomeye. None ko ashobora kuzoba ari mu nama gihutihuti yo ku kazi cyangwa telefone ikamuzimirako cyangwa bakayimwiba, uzoca wifata gute? Ndamubaza nti none inyuma y'uko wamubuze niye reaction wagize? Yambwiye ngo byamaye ko byose ntanakimwe nongeye kumubwira. Waretse kumubwira wisonziki wibaza ko yaretse kukwitaba n'ibigirangana mwashwanye mwashwanye bimeze kwiyumviriki. Ujya nimbwira ko yangaye, ndavuga ni umugabo mubi, uzoba umugabo mubi, uzoba umugabo mubi kandi uzoba umugabo mubi. Ukandi rero cyane ntangaje unuko mu make sangara ari muri korali umugabo yende byarangoye ko twongera kuvugana, ntiyaba yarijewe naca ndaguhe nakwana jewe wakera ndingu nariki gugu nko kwaye niyo abuye munsi naca mbona ko uri buye mu nzira yanjye yo kubabara. Dushobora kuvuga ngo uko ikintu gishatse abari ko kigenda uvugura umuntu uzobana na mugenzi wawe mubana amahoro. Ikintu ushobora kugiprevoya kagishyiramo n'umutayi ndetse ibyo bibasangaho mwibere ko n'ubwisi Imana yababombabomboye bashiraho. Ikintu ushobora gushyiramo umutayi ukagishyiramo ubutunzi, ukagishyiramo ubushobozi, ukagishyiramo umwete kika. Umuntu wasanga afise amenyo yose, usanga afise amaguru yose, usanga afise telefone, gute ushobora kubona muze kuri telefone ugaca ubwimba kandi uzi neza ko nava kuririmba cyangwa nava muri icyo kintu ajya kuza nezewe n'ikiganiro cyane kandi nasanga muhaperana rusanzwe avuga ati umukozi wanjye yandonde nawe aca amarenga akuronde. Namajije ninde yatangiye kurondera ubundi niba ko mutelefone kenshi ukamubura ngo ni barombi umwitabye wamubwiye gute? Nabanje kumukupira ko kabiri wamukupira wishonzeki nawe yari yase kunyita. Waruzi ko asinziye nuko adasinziye ku isi kwitiro ari urupfu provisoire. Monye umwitabye namubujije kuza handi yahora haza ego uriki kurikicunga nutiya uriki kuri wowe kandi wowe muri komera Kristo n'ibinzima sikera. Nukuvuga rero utegerezwa kugira urukundo n'impuhwe. Udafise urukundo n'impuhwe, urukundo ubundi rurimaganye kugira neza kwemera byose rurinda byose. Urukundo ntiruhe, ibindi byose bizohera mu rukundo ntiruhe. Ndi urukundo rero rugirigire ku yindi, urukundo rugirigire ku yindi rugira ibyiza. Ngana niyo byiza rurarenza numuwawe ni akugabuye n'uvuga ngo ndamugabo urarenza ko n'ibyaha bivanye n'ibyo ufishe. 8 cya 8 kiranga umusore azovamo umugabo muzima no kwisigira no kwiyubaha. Icyo narindiko wizigiriki, wizigira neza, wizigira ibyiza, wizigira ubwiza, wizigira impinduka, wizigira ubutabazi,
wizigira Imana, wizigira ubugwaneza bw'uwo mukunzi wawe. Nagiye kubona sanga kimwe mu bintu bisenya ingo nuko ukabashira mu mutwe ko intege nke z'umugore zidashobora guhera. Intege nke z'umugore yarigiye ariko ubutunzi bw'umugabo, kuko umuntu wihanganiye ikosa yakoze arakubaka guha agaciro gusuma umuntu wamusanga mu buhangange mukajyanira nako. Nubwira ku muntu usonoza utegekanye inshuro 3 imbabazi uzongirira ushingiye ku rukundo rw'umuntu, bitari uko uri umwambushi, uri umwambuzi, uri umunyakinyoma. 9 ukwirinda ingeso. Umusore azovamo umugabo muzima wo kubaka urugo rwisa umugambi w'Imana. Abo umusore yirinda kandi afise ingeso nziza, kuko yirinda ingeso mbi. Nubona umusore byoroshe ko kubwira ngo utamaye napfa, uzomenye kugendana n'umuhisi, umenye kugendana n'umuzimu, umenye kugendana n'umupfu. Kubera iki? Umuzimu ukora gute? Umuzimu usanga mu ndobo ukakwemeza ibintu bitari kugira ubihurumbe, uguhurutu, uhure n'impanuka. Amatsiko abakobwa mukwiye kugira ku bahungu, utwenga uko ashaka, arigiye kisha yahitamo kugira ngo agutore mu bandi bakobwa. Uzobikore ubonye yashushe, umushushe n'isafuriya. Nubona wamushuriritse atari gusambanya, umushushe n'isafuriya. Ubonye yashushe neza unyurura umugenda, apana kuja kumushuriza mu nzira. No, nimuganire, keya yiwe muhereze iki. Mugabo wirinda ahantu ashobora kugufata ngo akubone ubwambu. Uzohirinde, kuko umukobwa abonye ubwambure n'ubumuntu already ubutakaje agaciro kuri uwo. Umusore ataragira mariage ngo akuranye imiryango asigara afatwa nako kana, abameze agira amatsiko y'ikintu yishe, amaze gucica abona ko byarangiye. Burya n'imigambi agenda vivura. Niyo mpamvu ashobora kuba uyu munsi mukundanye akubaza inshuro 10 cyangwa 20 ku munsi, baby why no shushu, where are you going? Abizi neza kuryamye atanakazi ufise cyangwa abizi neza kuri mu kazi. Mugana kugeza muhira ashaka kuzomara umunsi wose cyangwa akabyuka no kuramutsa n'akuramutsa mu gice cyo mu gikosore bikosa. Kubera umugabo n'umugore baramukanya nk'uko abashitsi n'abasangwa baramukanya. Icyo hitiwe ibigukange. Mugana ubona atanabigukorera ubimenye, ntuzobyitege mu rugo. Oya, ukwirinda ingeso mbi rero. Umuhungu n'ubona igirorewe no kukubwira ko gushaka gukeneye gizeni keni ngombwa nirazo. N'abana b'imyaka 10-13 ibyo bibaho kumva yifuza, akivuka yumva ko yatakaje igitsina gore. Cyo gituma umwana w'umukobwa kuri yatagira se agira ibikomere, umwana w'umuhungu kuri yatagira nyine agira ibikomere. Werutse sinzi kenzo turavuga, mvuga ngo rega ngo umupapa ngo nuwo gusazira ahari umuhungu wiwe, umumama nuwo gusazira ari umukobwa wiwe. Umuhango wanje ngo unazi ko bise mama w'ubwe muzanze no garatu kubwo amasoko kuri kurasa ndabe nikiye kimenyetso cy'ubusaza visi ndibuka gusa ko visi kuri mu kwiza imyaka 23 ubwo ndinawe ndimenyetso bya umukico gitekerezo naco ngo kiranyetse gose kuri mu rwego rw'abasaza. Navuga kiye umva ko ndagusoma imyaka 30 wofise 13 ndagusumye 30 aravuga ngo naho biro ngo naho avuga ngo naho yiraye ngo yansi kurira mbira ngwiki arambwira ngo huko mama uyusazira ku muhungu wiwe nguko mama n'umuhungu barakundanye, papa n'umukobwa barakundanye.
ujya wakaragize ikibazo byanakera umukobwa ega ndume cyangwa ni kubera amasha biba biri ngombwa ko yamukorera ni amasha y'umuhungu ashobora kuyakorera se ubwo umukobwa ntayakorera se n'ikizira ni amasha umukobwa ashobora kuyakorera nyina mugabo umuhungu ashobora kuyakorera nyina n'ikizira ni nyene ku kanyuma na nyene rero yatomvira ibyo bitiro mugabo umve ko yarafise yindi so kwirinda ingeso mbi niki hari igihe usanga umuhungu mu gihe ari mu rukundo aba yaratakaje urukundo cyangwa affection ya mama wiwe bikamusaba yuko ubwo rukundo rwa mama wiwe akibona umukobwa aje kumukunda ateragira iki akibona umukobwa aje kumukunda atera yumva yomota kubisana byiwe byose uwo rero ashobora kugwa mu manuka y'ubusambanyi atabitegekanyije ni wa wundi rero nazo gusambanya azokoma inyuma mugabo hari ubundi nawe ari karande y'ubusambanyi apfa kukubona ati ndabibigurukira uko bisa apfa kukubona ati ujya w'inzobe nawe ndashaka kwameza apfa kubona ujya wishushu ibintu ubundi muzi nshaka aga stone akazahindagura mu bisigura kiri ibyo bintu nagashinge kabipima nta termometre ya dufise nubona umuhungu agusabye mu ryamaniruke agumana amatsiko yo kukubona ubwabo azokubone one day umuhungu rero yirinde ingeso ni wa muhungu ataza anurana utuntu twose atuzana ndagutakiye azi guhangana n'umubiri wiwe azi kurwana n'umubiri wiwe basi ndapfuye ifoto y'amabere yawe ifoto y'igitsina yawe ifoto y'umukono wawe basi ni ikinegwe cyataye ubuzima kija kugira amapere video gusa uwo wiruke numubona uko Yosefu yirutse abonye ibibero bya muka Potifari nawe wiruke n'ibirenge bishuwe umusore azokuba ku rugo ni kuvuga abasore kumureje zovuga bigeme azokuba ku rugo kana kavamo umugabo mwiza wo kwishikirwa aririnda ibitsitaza ibisindisha birenze urugero nk'ubusambanyi ubusuma n'izindi ngeso zishobora gusenya zishobora gusenyura urugo aha icico umusore azovamo umugabo muzima yubaha umugore n'abakobwa yubaha igitsina opoze ci akababona nk'abantu bafise agaciro kandi akabona nk'abantu basariho ukuntu nko ugasanga nka derege mu ishuri udukobwa aradusempatiza ibihungu akatiye yaramuhungu ari umukobwa mu gihugu abapolisi mwibarabara igitsina gore kiri kwipfora cyaganisha taxi ngo reka nshorere umugabo nagushore akemera kutsenga iyo injustice uri umuntu w'Imana ashobora kuyikora nigikunda urayicecekera urayireka iyo umuhungu yamaze kugira sympathy mu gitsina gore biba byoroshye ko amena ibanga biba byoroshye ko sympathy z'abarenze ubundi iyo tuvuga ngo kubaha umugore n'abakobwa ababona nk'abantu bafise agaciro kangana n'akabandi bose n'abafate nk'ibikoresho hari igihe umusore igitsina gore akibona mu gitsina gusa niba abandi nawe yakora muri salon de beauté agikora mu tw'umugore yumva ko ashobora gukora no ku mabere yiwe angana na nyina akumva ko ashobora cyo gituma rero ugiye n'ubuzinemera ariho ubuzinemera rwose cyane cyane ku basore n'abagabo ko abagore burya dufise ibanga riteye ubwoba iyo uri umusore igitsina gore ntukibonemo mama senge tantine bishobora kukwanikira ashere na nyoko bukwe iyo uri umusore igitsina kobwa ntukibonemo sister bishobora kukwanikira ubundi igitsina kiba igitangaza yari igitsina cy'umugabo ku mugore wiwe cyangwa igitsina cy'umugore ku mugabo wiwe ibindi byose
igitsina kiba gifite ijambo rimwe cyagenewe cyo gusohora imicafu. Ibyo mutarabyakira uko ni ikibazo. Niyo mpamvu akantu kameze gutyo kabatuma mutumva ibyo mwagiye kumviriza mu nama. Rero umaze kubona uri umukobwa umuga afishe urusamanzi, ahorana utuntu umukobwa w'inyenyi arabizi ntayifise, atuntu umukobwa w'ibishushu binini arabona urukamaneke ahorana utuntu uzamenye ko atari umuhungu ayishari azokwama afishe utuntu tw'amatsika agiye guhiga hirya kandi ashaka kutugwamo. Aba ari umuhungu agoye kunyurwa. 11 icyo 11 kiranga umusore mwiza wo kuzokubaka urugo rukarama no kwitegurira kazoza. Nahereye ku ijambo riri muri Zaburi 119 bera ku murongo w'9 gushika ku 11. Umbega umusore yotyorate inzira isi. Ubundi umusore afise imigambi nibazoba. Sinzi ikibazo na condition nigeze kubabwira ko ku basore babiri umwe afise love card ubundi afise akadraye. Love card ni ingabire yase kuri diplome check indigi wakadraye nako yirondereye kubera tunaturiya zarajamo nako yirondereye. Je préfère abafishe umutwe wo kurondera muwamuzoduzanya mu butunzi. Nibisigura ko batunze arabakwinuka noneho barundi baze guhanana hagati yabo. Umusore w'umutunzi agomba kurongora n'umugore watunze ngayo yarya bindi, ahubwo umusore w'umutunzi yagiye kuzamura umuryango uva mu mukobwa adatunze gaciye ubwenge kandi yubaha Imana. Mwami Assuerus n'umwamikazi Esther. Ibyo n'ibinda ni ukuvuga kuko mushobora gushingirana ngo amaduka arasa, inka zirasa, amazuru arasa, imitima ntihura, urugo rukaba. Kandi ubutunzi bwarasa, ubutunzi bwa se w'umukobwa n'ubutunzi bwa se w'umuhungu bwarasa, mugashingirana bikaba. Gasanga umuhungu ava mu muryango w'abatunzi yarakeneye umukobwa aciye bugufi kuko nabo nyene nibo baboroshe. Amafaranga se yubaka urugo, k'amafaranga ntakururagira tuyarondera ngo yaronke. Iyo ubonye umusore adafise umushinga wo kwitegurira akazoza, arakubwira mwijeye mu rukundo ntashobora kugura intebe, arakubwira mwijeye mu rukundo bakimupanga inzu, arakubwira mwijeye mu rukundo akirya iwabo. Ubona umusore atagahunda afise yo kwitegura akazoza, kopinage yoje nabwiye ko nayemera, nafise imigambi, n'akazi, nta n'ibiraka karatera, ni kwiryamira dekoreti izomuhamagara. Kennedy yaravuze ngo nimuzokwira ati ibyo leta izobakorera muzokwira ati ibyo mwakoreye leta. Kennedy umunyamerika. Usimigambi nafise akazi, urumva ndanakwa keneye kwigisha ubugene yorema yokrea akazi kiwe. Kwani igihe bishobora ngombwa ko ngurisha amatelefone mufise mugatangura korora bitowe ugatunga telefone nto. Hari igihe bishobora ngombwa ko murema akazi mushingiye kuco mufise. Uko kurema akazi ushingiye kuco mufise ari gihe ari byo bizobafasha, ari byo bizobubaka gusumba ibindi. Kubera iki? Ubuzima ubundi ni bubi. Ngo amagara aramirwa n'amego. Ari ubuzima hari intango bwirizwa kurondera ubuzima bwawe. Nugira Imana bagiye bakaguha umushinge c'est bon, ariko birashika ko uwo mushinge ababyeyi batazokurondera. Tangura wige kuba wewe, nuca bibiri urya igihumbi bikiki.
bishobozo by'amajana 5 ubiki cyata bakobwa beza mwaze murako abo bahungu bafise gahunda yose tuzoshobora gutunga umugabo wo bikora afise inshingano si wabwirizwa kuzuza atazojuje n'Imana isoni kudihirako usanga bikwegeye mu makuba atandukana icya 12 mwasabye 12 umusore azovamo umugabo muzima n'umusore yemera kwiga no kwiteza imbere nubona umuntu akwereka ko akanyarije byose ko bishoboye uzomenye ko atuzuye ubundi umusore yibashe aremera ko hari ikindi gitekerezo kivuye ku wundi muntu kisa kumubaka nibo babagabo bubaka ingo zizira amakimbirane kubera iki arumviriza umugore wiwe nawe akamwumviriza muzi ko abantu bategura n'umwanya wo kuganira ntibigire bagana urugo rugasambuka kandi iyo bari kuganira umugabo akumviriza umugore cyangwa umugore akumviriza umugabo bari kubaka raba ku musore aguha akanya akarondera amarangamutima cyangwa igitekerezo kiri muri wowe ko atarondera igitsina cyangwa ubutunzi gusa ufise uwo musore ahora kwishura kandi uwo musore azogira urugo rwiza azogira umuryango mwiza kasona avuga turiye mugabo ubona gutora paha natora amafaranga natora ibiduka atora umuntu avuga ati ndiko ndararugo rwiwe arafise uko yubatse azombera akabariro keza nayo iby'ubu byacu byarayangaye umusore afise izo ndangagaciro abagaragaza neza ko ashobora kuba umugabo w'umwizigirwa umugabo mwiza umubyeyi w'akarorero n'umushinga ntahe w'urugo ruramye kandi rurambye none rero bakundwa b'umugabo mbabwiye indangagaciro mbabwiye ibintu 12 umusore akwiye guharanira kuzuza abakobwa mukwiye kwisonga mu gusaba Imana abashinga nayo b'ingoma zubaka ubundi bikuraraba mu migani ya Salomo aravuga ngo ukubaha Imana ugutinya Uhoraho niyo ntango y'ubwenge ni imigani ya Salomo ikigabane cya mbere umurongo w'indwi mu Baheburayo naho 12 umurongo w'9 akavuga ngo ko mubaha abakuru abakuru bo ku mubiri ngo none nitwokubaha dawa twese abyakiye mu ijuru nshuti zanje ibihangange kuri isi bihari ariko hari ikindi gihangange kiri hejuru y'ibyo bihangange ni mu cyubahiro mubone guhabwa umugisha umusore yubaha Imana arubaka urugo kandi akakubakira ku mushinga ukomeye umusore yubaha Imana asa n'umuntu yubatse inzu abanza kwegeranya amabuye isima amabati imiryango ntiyigera ashyira mu mutwe ko yatangiwe kubaka ngo havaho aho ugatangura aripanga azararunda duke ku buryo azoshiduka ibintu byose yabikwije ahaguruka agwana na mendevu yiki yabariko baruba uwo musore n'umunyamahirwe uwo musore azura ku rugo rwiza icya kabiri twabonye ko uwo musore agira ukuri n'ubwizigirwa ibyo ntushobora kubitunga udafise urukundo mu migani ya Salomo 12 umurongo wa 22 haravuga ngo umuntu mubesha ni kizira kumukama ngo ariko abagendera mu kuri Imana irabishimira byumvikana ko umuhungu nagira ukuri azuba yishimiwe n'Imana
narabwiye ko n'ubu umuhungu aje gusaba umugeni uzobwira Imana uti nisuzumye mbona nuzuye umwe nawe nsanira umukobwa mu nzu no kuri n'ubu umukobwa ukaba ushaka umugabo uzopfukama imbere y'Imana uti nisuzumye mbona nuzuye nawe ndanyuranye nawe nsanira umusore munyuranye tukubakira urugo tubyare turondoke tubyare abakozi bawe tubyare abasaruzi n'ubura umugore watakaje umugabo yo gutaye uzomubwira uti burya utunenge naratubonye sinarizo kuri ku ijambo ry'Imana ndapfukamye mu ngarukanire nicyo kintu Sara yakoze urayimara agaruka kandi ari Sara yari yaramurungitse intege nke zawe amagara make yawe ibyaha byawe ububi bwawe ubugito bwawe nibugutere kuza imbere y'Imana uyipfukamire uyereke byose wese ubone kuba umwisigirwa niho uzobona no kuba inde wo gushingwa ibyiza by'Imana. Umugabo yitwa Luka ariko arandika amajambo ashingiye kuri Kristo mu kigabane cya 16:10 yaravuze ngo uwisigirwa muri biki uri umwisigirwa muri biki abazoba n'umwisigirwa no muri byinshi. Uwisigirwa mu gito aba n'umwisigirwa no mu kinini. Nutawe umwisigirwa uri umusore biragoye ngene uzoba umwisigirwa uri umugabo. Tangura mugwanire ubwisigirwa ubone gukira kandi muzokiza benshi. Gatatu twavuze ko umusore azoba ku rugo afite umutima uciye bugufi. Salomo yagaragaye impuzo y'uburi gihugu c'Imana nawe utari byoroshe kurabyivuka ryiwe. Mugabo agiye Imana imusanze yavuze ngo mu bwenge n'ubwitonzi ushobore kuyobora neza abo wandagije. Mwabasore tangura ubunyene musabe ubwenge n'ubwitonzi. Paul ariko arandikira abakristo ba Filipi mu kigabane cya 2 umurongo wa 3 yaravuze ngo nimugire icyo mukora kubera kwikunda cyangwa mugikoreshejwe n'ubukozi bw'inda cyangwa mugikoreshejwe no kwirata ariko mwicishe bugufi. Nimwicisha bugufi Imana izoba tabari banesereze ubihaname ubuzima bwanyu bwose kandi guca bugufi sobobwa. Migani ya Salomo 22:4 yaravuze ngo impembo y'uwicisha bugufi impembo y'uwicisha bugufi kandi agatinya umukama n'ubutunzi icyubahiro n'ubugingo. None bakobwa beza, none basore ntwari, ikindi kintu muharanira kiretse ubutunzi icyubahiro n'ubuzima budahera ni igiki? Ibintu bihabwa umusore aciye bugufi: ubutunzi, ubugingo n'icyubahiro ubihabwe. Kane twabonye ko umusore aba afise ukwihangana no kwifata. Imigani ya Salomo 16:32 ngiravuze ngo wihangana aruta intwari. Ngo kandi wifata aruta ufata igisagara. Mubyumve iryo jambo Imigani ya Salomo 16:32 ngo wihangana aruta intwari, wifata aruta ufata igisagara. Nuvuga ni wihangana n'ibyo watakaje uzobigaruka niko, ni wihangana n'ibyo bagusuzu umva n'igisuzuguro kiri ko kizokuvaho kandi uzofata byinshi gusumba igisagara kimwe. Uzobasamura. Akaroni ni Tobito umuhungu wa Tobiya. Ni Tobiya umuhungu wa Tobito. Yari yanganye yatukase yabyanabise niyashurashura niyagiriki yarosigisaga yarose igihugu yabaye umwami kandi Satani umwami kuko Imana yifata umwami muri icyo gihe imugira ingomba yo kubyara umwana w'umukobwa acarangura umukobwa w'umwami. Sibyo yicara n'abandi bose bo mucuye bari bafite uburenganzira bwo kumucura n'abaje kumukwa bagabindwi bose barapfa. Sara
kugira atahirwe na Tobiya. Impamvu ndakubwira bakubwiye muri kumurateba kurongorwa mukabengwa si kenshi bari imivumo. Hari n'igihe bo baragombe bw'Imana kubera wigomba kugira kunezereza. Mu Bagalatiya 5:22-23 bavuga ngo ivya mutima mwerana n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, ukwifata. Ibiva kuri mutima w'Imana, biva kuri mutima mwerana. Igihe cyose rero ufise ukwihangana no kwifata, ufise ubuyobozi bw'Umwuka Wera, ufise ubuyobozi bwa mutima mwerana, ufise ubutware bwo mu ijuru bukuganje, ni ngombwa, ni oringa te uhimbagwe mu buzima bwawe. Icya gatanu twabonye ko ikiranga umusore azovamo umugabo muzima ko ari ukwitaho inshingano. Iyo uri kurasoma muri Timoteyo wa mbere igabane cya 5:8 wana ngo uwo wese atitahabira aba yarahakanye kwemera. Basore beza, ntimukitwarike ko muzotungwa n'abagore banyu, niyo byoshika bizobagwe ko giturumbuka. Umugabo anezerwa n'icyo yiciye. Kandi abagabo bafite impano zo gutanga, bagatanga n'ibiremereye. Iyo umugabo rero yiteguriye guhabwa, ukabyitegura kuri umusore umaze kudekora, none ubu ngo mukubita n'ivi kugira ngo mutange ishuri. Ako kantu nzokagaruka ko ryari. Mu Bakolosi 3:23 bavuga ngo icyo ukora cyose mugikore mubikunze nk'abagikorera umwana, nk'abagikorera umukamo. Sibyo no kuvuga iki ngaha, kwita inshingano. Umenye ko atagakugwa gato mu gihe gashobora kugufasha kuba uburiwe. Nta gikugwa kiba gito, kuko iyo utagikoze neza, iyo utanguye ucirengagiza bishobora kukwanikira. Ibyo ni mubyitegurira muzokubaka ingo nziza nzima zirimo amahoro, ukuri, urukundo n'umutekano. Amina. Icya gatandatu kiranga umusore mu mugambi mwiza, mu mugambi w'Imana. Icya gatandatu kimuranga no kumviriza no kuganira neza. Yakobo ikigabane cya 19 yaravuze ngo muba abanyamwete mu kumviriza, kandi muciye make mu kuvuga, mugire make kandi muciye bugufi, mwirinde gushavura. Mureke kugwiza ishavu, mureke kugwiza amahane, mureke kugwiza imibabaro. Imigani ya Salomo 15:1 yaravuga ngo inyishu iryohoye ihorosha ishavu. Muge guca bugufi, mige guteba kuvuga, munyaruke kumviriza. Ikibi twabonye ko ari urukundo ni muwe. Iby'urukundo nawe bivuga ku bakundanye, oya ubwisanga mubabwira namwe mubyandike. Naho ngo ijuru ryohinduka irangi ryo kwandika, amazi yohinduka irangi ryo kwandika, ijuru rigahinduka impapuro, ko mubyandika ni mubima. Iby'urukundo rw'Imana ariko n'urukundo rw'abakundanye narwo nawe wirengagiza. Muzobizirikanira mu Bakorintho 13:4-5. Urukundo ruriyangana, urukundo rugira neza, rwemera byose, rurinda byose, urukundo ntiruhera. Naho ndutanga ibyanje byose ngabigaburira boro, ntafise urukundo ntacyo byumara. Ufise rero impuhwe, sibyo? Nicyo no mu Banyefesi 5:25 ngo nawe mwabagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Ecclesia, yakunze ishengero, wakayigura, wakayishikiriza data atamunkanyari, atakizingiti, atakintu na kimwe. None urukundo n'umushinge w'ibyiza byose. Mwige gukunda, abasore beza mwige gukunda, mureke kuryaryanya mu rukundo. Apana bimwe byo gutunga abashushu bahani bahona 8, 6, 7, 8 udutsi mukarungikira rimwe muko
usamenye ko umukobwa wahaye urukundo ararugendera aragwambarira burya arabango benshi muri mukavuyo k'ingwara imivumo n'ibisuzuguriro kubera abakobwa mweshikotse mu rukundo niyo maze kugira escroquerie mu rukundo Imana irakudiye. Icya munani ukwizigira no kwiyubaha. Zaburi 139 umurongo wa 14 haravuga ngo Zaburi 139 kandi isome muri Bibiliya kandi avuga ikinyarwanda 32 5 39 14 Zaburi 139 umurongo wa 14 haravuga ngo ngako ni wewe kamere ku 13 ko ni paragraph ngako ni wewe ndemeye amatigo ni wowe waneranije mu nda ya mama ndagushimagiza kuko mu bitangaza ndakatabonetse ibikorwa byawe n'akaruhore kandi umutima waje urabizi neza. Nukuvuga yizigiye Imana icyo yamukoreye kandi aracishimiye kandi abyifashemo neza. Banakonora umubiri wawe uramusanza azosore bwa buryo musambanye murazi cyo mu mutara. Mwakora ni ba mbere 6:19 bavuga ngo umubiri wanyu n'urusengero rwa mutima mwera. Umubiri wanyu n'urusengero rwa mwemu yera. Umubiri wanyu ni ingoro ya mutima mwera. Mwirinde by'ubusambanyi, mwirinde by'ukuboregwa. Mbese ho muboregwa gute mutaragura n'inzungi, mutarubaka mutaragura na parcelle. Jewe naraye kaga n'umuntu numwe azongera kumukina kibona muza amafaranga bitwara. Amafaranga y'inzoga none muyakura amusteri mu bice yitimbutse bitara ruwa yari 7,000 7,000 uyeri 5,000 umuntu mutsiganye zibiri gutwaye nasho y'umunsi wose muranarinda. Icyenda kiranga usora azova mu mugabo muzima ukwirinda ingeso. Bibiliya bivuga kwiki mu migani ya Salomo 20 haravuga ngo mu migani ya Salomo 20 umurongo wa mbere ngo umuvinyu utera ugushinyaguriza abandi, ikinyobwa gikase nacyo gitera ukuyogora. Ubizimiriyemo wese nahise ngo agire ubwitonzi. Murumva ko mu ngeso babujije yatanguye umuvinyu akaboregwe muvinyu akaboregwe. Mwakora ni ba mbere 6:18 ngo muhungu usame muhungu ibitera sha kandi wa muvinyu ntaruja gira kwirinda abantu benshi imwe bwe ntibari dufishe mukigabane iki cya 10 kigaragaza umugabo azova mu mugabo mwiza, umusore azova mu musore azova mu mugabo mwiza nukuba igitsina ugore. Petero wa mbere 3:7 ngo namwe bagabo niko kuko nimukorana ubwitonzi mu mabanga busangiye n'abakenyezi banyu kuko batanganye ingufu namwe mubereke icyubahiro kibereye abaraganiwe ingabirano y'ubuzima kugira ngo ntihagire
ikibazitira mu bisabisho byayo. Wabyumvise? Umuhungu ashobora kuzitirwa mu migisha yiwe n'igitsina gore yihweje cane mu karabya indimi. Murindire rya jambo ryo mu Itanguriro 2:18 rishike gusa byiza ko umuntu aguma wenyine ndamuremera umufasha bikwiranye. Murindire mwizeye kandi mwihangane. Icya 11 ni ukwitegurira kazoza. Salomo yaravuze mu Migani 21:5 ngo imigambi y'umunyamwete imujana mu gutunga mu butunzi. Bisigura ko ubunebwe bujana he ngo wakinebweho ni wihweze ugusinzira gato uguhunyiza gato bituma itunga riyoga. Murasinziriye nubona umuhungu asinziriye adafite umwete wo gukora. Uwo ni mvugo Salomo yavuze mu kigabane cya 21 kamabwire mu kigabane cya 6 ingene nawe yavuze ni mu gitanza amasaha. Migani ya Salomo 6 wakinebweho umugabo yitwa ndubonebwe intuze mwana Siraki we yaravuze ngo ikinebwe kimeze nk'ikirundo cy'amaziranuke. Mwabakobwa ni mubona abahungu bari bunebwe mwiruke n'ibirenge bishura. Utirutse umuhungu w'ikinebwe azogoza mu madeni wongera unayariye kandi anayagutaha. Ugenda urabakanyegeri murongo wa 6 Migani ya Salomo 6. Genda urabakanyegeri wakinebwewe witegereze imigenzo yako wese witonde ko ndikagira umutegetsi ikafisha umucunzi cyane ukaga. Mwumvise mw'abasore bamumoye ntibabubahuka mwarize batize basonde babuhaga ndeka mwaterura iceke batayitewe. Ndikagira umucunzi nikagira ukaga gategura ibyo kurya muci n'igikorwa gakora cyagiye cy'umumina icyo gihe cyo gutegura ibyo kurya. Basanga umusoro wa parcela kugwa rumwe no kwirira ikirori iyo yigura mu myaka iza ariyo yo kubatsinza umuzoba. Mwiyumbura kakegeranya ifungurwa zawe wakinegewe uzoryama gushika ryari uzova mu itiro ryari ugusinzira gatoya uguhunyiza gatoya ukurera amaboko gatoya mu kwiryamira bituma ubworo bwo kwinjirana nk'ikiyererezi. Ubukene nabwo nk'umugabo afise inginzo ni kuvuga ubukene bwinjira iwawe kuko umenya ntakizokura. Urumva ngo ubukene bukwinjirana nk'umugabo afise inginzo atakimukomakoma. Ubukene buza atacu ufise kizokura. Nicyo yagombye kuvuga kubera gusinzira gatoya uhonyeza gatoya ubworo bukinjira. Ubworo bwinjira nk'ikiyerezi kuko ikiyerezi gisuma wowe kiba kimeze nk'igikwayo cyo mu mutwe. Tegekanya kazoza Luka 14 yaravuze ngo mbega nindashaka kubaka inzu atabanje kwicara ngo arahanze arabe ikiguzi cyane ubanza uharura ibiyujuje. 12 umusore azova mu mugabo muzima agira ukwemera kandi akemera kwiga no kwiteza imbere. Imigani ya Salomo 1:5 umunyabwenge arumviriza akumviriza ubumenyi. Nuhura n'umuhungu atumviriza uzomenye ko waviriwe ko nisha. Petero wa 2 kigabane cya 3:18 ngo nimuze mwigire mu buntu no mu kumenya umwami wacu Yesu Kristo. N'ahandi umusore afise izindangagaciro kandi azishinga akabashingira ku ijambo ry'Imana aba yashobora kubaka urugo rushingiye ku rukundo akizigira kandi akagira imiheshagiro itandukanye y'Imana kandi rukaba urugo rurambye mbere runaruraniwe. None abakorwa b'umukama turasozere
turasozerera. Ariko nimubwibagire ko umusore azovamo umugabo muzima atinya Imana. Imigani ya Salomo rimwe. Icya kabiri, akunda ijambo ry'Imana, akaryigisha, akaryigisha abandi, akariganirira, akaritekereza, akarishyira mu bikorwa. Iyo ni Zaburi 119 niyo nahereye umurongo w'icenda. Icya gatatu, afite imyitwarire myiza, indangagaciro nziza, yirinda icyaha, afise indero. Mu Batesalonika 4:3-4 niko havuga. Icya kane, afise umutimanama ukeye, uri mu muco, apana igifurifuri, akora ibikwiye. Niyo atamuntu yoba ariko aramuraba, niyo atubara umuntu yoba ariko aramurereka. Ibyakozwe n'abatumwa, ibikorwa by'abatumwa byakozwe n'intumwa 24:16. Icya gatanu, uwo musore arubaha abavyeyi, akubaha n'abamuruta. Iryo ni itegeko kandi rifishe isezerano. Muzobizirikane mu Banyefezi 6 guhera ku murongo wa 1 gushika ku wa 3. Icya gatandatu, arakora yirera amaboko, nagira kura mbona bakazana cyangwa bako ntaga imashini gana barazikenyeza. Uwo mara umusore muzima arakora pe, arakora agashakisha, akarondetse. Ubundi adakora ubukene buramwinjirana kujya kwita ku mugabo afise inginzo. Ikindi, umusore w'umutima afise kwihangana no kwirinda, yirinda irari ryose, ubukazi bwose. Abagalatiya 5:22-23. Umunani, umusore w'indero akunda abandi kandi n'abanyamugenda, kandi nari umukunzi w'indi, agira urukundo kandi rwa rukundo ruranga abana b'Imana. Yohana 13:34-35. Umusore w'indero afata imyanzuro myiza. Cyo ni cy'icenda, nakurikira inama z'abantu babi. Zaburi 1:1 ni Zaburi ya Salomo abwira umugore Rehobowamu, ntukagendane n'abacokoranyi n'abakoba, ngo bameze nk'ishingwe n'ibyatsi by'ishingwe. Icyico, umusore w'indero afise intego n'icyerekezo, amenya haja mu buzima bwiwe, akamenya uko akora ibintu n'uko atunganya ibintu. Imigani ya Salomo 4:25-27 harabitsimbataza neza. 11, umusore w'indero yicisha bugufi kandi akama yigira ku bandi, akama ku ishuri. Imana iragwanya bibo, igahamugisha abicisha bugufi. Uwo ni Yakobo 4:12. Uwo ni Yakobo 4:6. Nje kubisoma neza. 12, umusore w'indero abera urugero rwiza abandi, mu majambo, mu myifatire, mu kwizera, mu rukundo, mu kwihangana, mu kwemera, mu kugira intego. Timoteyo 1:12 harabivuga neza. None rero Imana ibamugisha, Imana ibamunezero. Tuzogaruka ku nyigisho z'urwaruka mu mugambi w'Imana, imisore mu mugambi w'Imana. Reka ngeze ngaho. Ariko rero inyuma y'inyigisho murakwiye kumenya ngo mbega umusore wo kubaka urugo arangwa n'iki. Hari umuco w'igihugu nababwiye 12, hakabaho umuco w'ijuru nababwiye 12, hakabaho kujanisha nababwiye 12. Mu buryo bwo muri icyo gihe niyo twamara kuzirikana neza ibyo nabyo 12 dushobora gusanga ku mukobwa muzima ashoboye kubaka urugo. Tuzoba turiko turategura imitima yacu kubaha Imana no kuyubahisha urwaruka rwacu. Kandi muri icyo gihe urwaruka rusomera icyo birivuga ku misore, ku nkumi, baribazima, maze bisuzume mu buzima bwabo bwa buri munsi, bafate n'imyanzuro yo kuba ubuzima bushimisha Imana, nayo Imana ishimishe imishaha yabo. Wenda bashimirwe mwese twari kumwe, kandi Imana ifashe, Imana ingirire neza.
ibahere umugisha izi nyigisho duhawe, ibahere umugwiza izi nyigisho duhawe. Turagushimiye cyane nyakubahwa ku ngoma kuri uyu mwanya mwiza tumaranye nawe muri iki gicaniro cyo hagati ya saa 9 na saa 12. Tuzi neza kuri Imana umugira neza, ukaba n'umugwa neza. Dutega iteko duteturure, uhesagire urwaruka rwacu cyane cyane abasore, ubahe kwisobanukirwa babe intwari kugira ngo ejo hazobe heza kuri twebwe, ingo nziza, abana b'ubwenge, abana b'ubudahangarwa, maze dushobore guhindura ubuzima tubayemo kandi utugwe n'ibikoresho by'amahoro dushobore guhindura isi. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbohoje imisoro yacu yariboshwe n'ububata bw'isi, ububeshi bw'urukundo, ukutizera Imana, ukudasenga Imana mukuru n'umutima, ubusambanyi, urumogi, ubushurashuzi bwo mu buryo butandukanye, ubutinganyi, ubusuma, ukwihebura, kujebajeba, gusanzaza amaraso yabo, kugura ibiterasoni, gukora ibiterasoni. Mukama n'ababohoje ndasabye bagira abasore bazima kandi ubaheshe umugisha mu kubaha icyo umutima wabo ushaka no mu kubahuza n'abakozi babo, maze iyi si ihinduke kandi tuguhere ibikoresho by'amahoro, uheze uyiramire, igira umugisha n'umugwiza wihereye muri izo mushasha turiko turagusaba utubakire, maze Edeni yawe yongere igaragare hagati y'umuntu n'uwundi. Mu izina rya Yesu Kristo kandi nisabye ububasha bwa mutima mweranda ububane natwe, ubane n'urwaruka rwacu, tubone kugira umusaruro ushingiye kuri iyi nkota y'umutima w'Imana n'iryo jambo ry'Imana. Amina. Tunesabire kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo, turabaheza cyane, gira umugisha muri abana